Nagize neza gukurikirana televiziyo Heritage ndabaye ikaze muri kino kiganiro nihimbaza ikiganiro tumara umwanya turi kumwe n'abaririmbyi tukamenya amakuru y'ibyo bariko barategura tukanabanaho nabo umwanya wo guhimbaza Imana. Uno munsi turi kumwe n'umugwi witwa Voice of Grace Worship Team, n'umugwi wo guhimbaza Imana w'imishengero ya Église Vivante do Kanyosha. Reka tubahe umwanya batwumvishe ko ariho bari. Ehe, murashaka gukoma akaruro? Numugwi nkuko mubibona, numugwi uri kurategura ibikorwa bitandukanye, uri gutegura n'igikorwa kwigenekerezo rya 28 ukwezi k'umunani. Ni igikorwa kidasanzwe tuza kumenya byinshi. Banyemere twakira umurongozi wabo ngaha kugira ngo tuganire nawe hanyuma azi kutuyagira ibitari bike kuri ico gikorwa. Murashobora gukoma amashyi twakira umurongozi. Salut. Salut. Urashaka kwidondora bariko barakurikirana televiziyo Heritage? Bwa mbere manje kuramutsa abantu bose bariko badukurikirana kuri televiziyo Heritage no mu kiganiro himbaza. Amazina yanje nitwa Gahungu Dieu Merci Junior. Dieu Merci Junior, uri umurongozi w'umugwi Voice of Grace. Of Grace. Yeah, worship team. Worship team. Banza tubwire kuri uwo mugwi, mbega umugwi watanguye ryari? Uwo mugwi Voice of Grace Worship Team ni umugwi wo guhimbaza no gutazira utangurana na Église Vivante mu Kanyosha kuva muri 2010. Ego. Ni ukuvuga yuko muri ko muramara imyaka 16. Ego. Tubwire ku bikorwa, mbega ibikorwa mumaze gukora nk'umugwi nibi? Ibikorwa tumaze gukora nk'umugwi ni byinshi. Turafite ibikorwa Imana dushoboje gukora vy'ama evenement n'ibikorane bitandukanye, kandi turafite n'indirimbo zacu twimije gushira habona mu ndwi itangura ku munsi wa gatanu. Harimo n'indirimbo zigizwe n'indirimbo zo guhimbaza Imana no kwitazira, ziracaye muri studio ariko muri semaine turashobora kuzikurayo muri ryandwi itangura tugire lancement officiel yazo. Ego. Ni ukuvuga yuko musanzwe mwandika muririmba kenshi indirimbo zanyu? Ego. Ego. Ni indirimbo zingana gute mumaze kwandika? Tumaze kwandika indirimbo ni nyinshi. Igitigi cyazo ntikiri bien déterminé ariko zirarenga nka 12. Yego. Ubutumwa mukunda kwibandako mu kwandika indirimbo n'ubuhe butumwa? Ubutumwa hanini twibandako kenshi duhagara ku bintu bijanye n'amashimwe, kuramya Imana, guhimbaza, gutazira Imana. Ego. Nije duhagarara ko kenshi nduhagarara ku butumwa gusa bwo kubwira abantu ubutumwa bwiza, ariko duhagarara kenshi mu kubwira abantu yuko peu importe ibibazo bacamwo n'intambara zitandukanye ariko bahamagarirwa guhimbaza Imana. Ego. Hanyuma mbega niki kintu Imana imaze kubigisha mu ibango musanzwe mukora rya buri munsi ryo kurongora ishengero mu guhimbaza? Ikintu Imana imaze kutwigisha mu bijanye n'igikorwa dukora cyo guhimbaza no gutazira, usanzwe ico tumaze kwiga nuko nisunze hanini ijambo ry'Imana ritubwira. Dawidi niwe yavuze ati ngo ndaraba ngo ndangamiza amaso yanje ku musozi, mbega ugutahuka kwanje kuzova hehe. Nanje icyo Imana imaze kunyigisha hanini ku ruhande rwanje nuko nta Imana itokura umuntu kandi nta Imana itomushikana. Ukuri kose ubaye mu buzima bw'amashimwe, Imana irashoboye kugutabara igahindura ubuzima bwawe. Ego. Amen. Hanyuma umugwi musanzwe mufise urimwe abarinzi bangana gute? Umugwi dufise urimwe abarinzi bashika kuri 57. Ego. 57 ni igisirikare gikwiye? Ego. Yeah. Hanyuma tubwire ku ihema ry'amashimwe, ni evenement muri ko murategura kandi si rya mbere muyiteguye. Tubwire yatanguye ryari, kubera iki ihema ry'amashimwe? Ni evenement ihema rya Dawidi. Ihema rya Dawidi. Ihema rya Dawidi bisobanura ati nukubaho kw'Imana kuri mu bantu. Iyi evenement ihema rya Dawidi ni evenement yatanguye muri 2021. Iyi ni edition igira gatanu tugiye gukora uyu mwaka. Ego. Ni igikorwa kigizwe hanini no guhimbaza no gutazira umwanya munini gose. Ya, ego.
edition imwe zibiri zitatu zine ubu mugiye kuri edition igira gatanu mbega nakaye kantu gatandukanya iyi edition igira gatanu n'ama edition amaze kurengana murakoze cyane novuga nti ni binini gose ni ibintu byinshi gose kandi ni binini bigoye gusigura no mwanya ariko ku bantu bifuza kubibona turabatumira kubana natwe uwo munsi ariko reka ndabicishe ko Musanzwe evenement dufise uyu mwaka ni evenement idasanzwe ni evenement twiteze kubona kubaho kw'Imana ni evenement twiteze kubona ubwiza bw'Imana ni evenement twiteze kubona Imana itugendera musanzwe twega abantu nta bubasha dufise bwo gukiza ariko mu bisanzwe twiteze Imana kuri uwo munsi yuko izotugendera twese yaba afise ibibazo bitandukanye Imana izobagendera ibiyereke ego itunganije gute uno mwaka izotangura amasaha yahe mbega kwinjira muzorihisha bizogenda gute merci kwinjira ntituzorihisha kwinjira ni kuri gusa umuntu wese yifuza kwinjira ni kuri gusa ni kuri Eglise Vivante mu Kanyosha ubusoro nyene bitunganije isaha ni 16h tuzadutanguye guhimbaza no gutazira tuza turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye mpereye ku mwungere wacu Reverend Pasteur Benjamin Shimirimana hamwe n'umukozi w'Imana azobavuye mu Cibitoke Pasteur Nadine hamwe n'umugo guhimbaza no gutazira wo muri Eglise Vivante Rohero ego ni bande mutumira aba jeune mutumira aba bande musibra bande muteziki juste ku bantu bazoza dutumira abantu bose tuvuze bose nabakuze abana abapapa abamama abajeune abantu bose barahamagarwa kuba muri iyo evenement kuko abahimbaza Imana si abana gusa si abakuze abantu bose bahamagariwe guhimbaza Imana kuko ijambo ry'Imana rivuga ati igihumeka cyose abantu bose bariho bazima bahamagarirwa guhimbaza Imana ego sinakakubajije muri ndashaka kumenya kubera iki evenement mwayise ihema rya Dawidi gituma yiswe ihema rya Dawidi ubisanzwe subiye inyuma ni nkuru ndende evenement ntiyatanguye kuri jewe evenement yatanguye ku bandi barongozi bari barongoye iki gikorwa cyo guhimbaza no gutazira mu ishengero ariko narimwo kuba rero narimwo mu bisanzwe evenement igituma twayisuko ni kubera ko twari dushaka yuko abantu b'Imana muri iki gihe bagira ihema ejuru yabo bamenya ko hariho ihema Imana iri kumwe nabo ubuzima bw'Imana cyangwa ukubaho kw'Imana kuri ku buzima bwabo birakaze Dieu merci ndagushimire hanyuma mukanya turaza kubaho agace gatonya k'ihema rya Dawidi turi kumwe n'umugwi Voice of Grace Washington Manishimwe banje kuramutsa umuntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro kuri television Heritage twebwe turi muri Voice of Grace muri Eglise Vivante do Kanyosha tugiye guhimbaza Imana yacu twama dusabe umuntu ateze amatwi kuri radio cyangwa kuri television yumva afise umutima wo guhimbaza Imana kuko twabiteguye muri evenement yacu izo itariki 28 kuno kwezi yumva afise umutima wo guhimbaza Imana yacu ifatanye nacu muri kano kanya gatoya ngirango yakire yishuga ku buzima bwe yumve ko ari ikintu Imana yakoze ku buzima bwe ndagomba uvuge ngo birabereye ko abana Imana yaremye baza mu ngoro y'Imana kugira ngo bashishimwe Imana yabo haleluya amen birabereye kwaho yaremye ko tuzi imbere yawe n'umutima umwe tuzanye ishimwe n'iryo shikanwa abana bawe tuvuze tuti tashaka kurimbara twese ngo birabereye twese amatwi yacu birabereye babo bareme Yesu
ndagushima katara usa nawe papa ndagushima katara uhwanya nawe reka icyubahiro kinini cyawe Mana Yesu twazanye imitima inezerewe twazanye imitima y'ibyatsi byaneza kwawe ku buzima bwacu twazanye imitima yo kuboneza ubwiza ku buzima bwacu hari byinshi bakoze hari byinshi badukoreye byo tuba dushima Yesu hari twifuza ko Mana Yesu tubera umurongo ku buzima bwacu Yesu reka inkomezi zawe Yesu yo mu buzima bwacu hari igihe tunanirwa Mana Yesu turaje imbere yawe tuzanye inkomezi zawe ubitunaniza ubitugora hari baza Mana imirenge y'ubuzima bwacu ariko Mana ushoboye byose ubereye byose Mana Yesu twaje kuguhimbaza Yesu turiteze ko Mana ye kubara ubuzima bwacu turiteze ko Mana ye kugurira imiryango yaribushe yaryugarije imigisha yacu turiteze ko Mana indwara turwaye zananiranye Yesu muri kuno guhimbaza Mwami Yesu tugiye kubahoka tugiye gukira Mana Yesu ye kucyubahiro kuri cyawe
nizera cyane yuko mwashoboye kugira ibihe byiza muri kino kiganiro mu mwanya mwiza wo guhimbaza hamwe n'ibitandukanye umurongozi yashoboye kutuganirira. Ndabibutsa imbere ko turangiza yuko le 28 z'ukwezi k'umunani tuzoba turi hano nyene muri Église Vivante do Kanyosha mu Busoro, ahazoba ihema rya Dawidi guhera isaha 10. Kwinjira ni ku buntu, ntazogire usiba. Ndabashimiye cyane rero kuba mwakurikiranye kino kiganiro kuva mu ntango gushika mu mpera. Tukirangirize ngaha duhana isango mu kindi kiganiro c'ubutaha hamwe n'abandi batumire. Mubandanye muhezagirwa mukurikirana ibiganiro vya televiziyo Heritage. Imana ibahezagire. Bye bye.